Ndabaramukije mwebwe mwese abariko baradukurikira n'abakomeje kutwumviriza mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza kuri no monesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure Nyirudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho akomeje kugenda aravugwa. Ingabo z'abarundi zongeye kurungikwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ingabo ibihumbi n'ibihumbi zarambutse Tanganyika nyene ziriko zirerekeza muri Uvira, Fizi ndetse na Minembwe mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba zotanguza ibindi bitero bishasha byo guhangana n'umuhari M23 hano muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru ariko aratugeraho muri uno mwanya akaba agaragaza uburyo rero nyine ingwano ikomeje kugenda irafata indi ntera nkuko bikomeje kugaragara, ndetse benshi mu bakomeje kugenda baratugezaho ano makuru baremeza yuko ngaha muri Uvira ibintu bigiye gukomera ndetse bigiye guca birafata indi ntera cyane. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho cyangwa akomeza kugenda aravugwa nuko rero abarundi ndetse n'abazarendo ndetse n'ingabo za Kongo bakomeje kugenda barafatikanya nyuma yo kugira impungenge ndetse no kugira ibibazo biremereye cyane kubigendanye n'ibibazo bishobora gukomeza kwadukira iki gihugu c'u Burundi, nyuma yuko rero bakomeza kugenda baragaragaza ndetse bakabona yuko umwanya n'umwanya ibintu bishobora kuba byohinduka bigaca biramera nabi cyane. Amakuru atugezeho cyangwa amakuru akomeza kugenda aravugwa hano muri Kivu y'Amajyepfo nuko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, nuko ibintu bikomeje kugenda birahindura isura. Tugiye kurabira hamwe rero byinshi kwikomeje kuvugwa ngaha muri Uvira, aho Uvira ishobora kuba yogabwamo ibitero ariko kandi abarundi nabo bakaba bakomeje kugenda baraba maso. Turarabira hamwe n'ibindi bigendanye n'amatora. Ndabaramukije ndanabifuriza ibihe byiza abatwumviriza mwese, abari mu Burundi, abari mu karere k'iyaga bigari ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabifuriza kumererwa neza cyane, ndabifuriza gukomeza kugira weekend nziza. Ikaze kuri mwebwe mwese mwaba muradukurikira muri ko muranatwumviriza. Mu gihe umutekano ukomeje kugenda urifata n'abaratosikana ngaha mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo, Evariste Ndayishimiye yongeye kurungika ingabo rero ku bwinshi muri teritwari ya Fizi ndetse na Uvira. Uku kohereza ingabo kandi biragamije gukumira inyeshyamba za M23 ndetse na Twigwane ko imihari ibiri yitwaje ibigwanisho irashinzwe gushaka kwagurira ibirindiro byabo aho bagenzura ni mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Ingendo nyinshi cyane z'abasirikare zaragaragaye hirya no hino mu bice rero by'ingenzi bya Bijombo ndetse na Minembwe, biratuma haravuka ukwikango rwinshi cyane umutekano wa muratosikara, aho bafite ikikango cy'ingwano ishobora kongera kwadukira nyine muri ubwo burere. Izi ngendo zaravuzwe mu misi iheze mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo, aho byama byemezwa ko kuva kwa gatatu w'indwi turiko turasozera ingabo nshya z'abarundi zarambutse ikiyaga ca Tanganyika nyine zirajabuka icyo kiyaga zirinjira muri teritwari ya Uvira na Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Intego no gukaza rero ibirindiro bya gisirikare mu gihe rero imihari ya Twigwaneho ndetse na M23 ikomeje kuzamuka mu mbaraga rero ndetse inateganya kwirukana muri Uvira ingabo za FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bazo barimo n'ingabo z'abarundi. Nkuko amakuru yama aratugeraho rero dukesha amasoko yacu araturuka abarizwa mu gisirikare cy'u Burundi, uku kwisuganya gusha kuje nyuma y'ingwano ikaze yarabaye mu ndwi iheze nyine ahitwa Ikahororo mu teritwari ya Uvira, ndetse vuba ahangaha nyine Rugezi nabwo harabaye indi ngwano ni muri teritwari ya Fizi. Izi ngwano kandi zarahuje ingabo z'abarundi, imihari yitwaje ibigwanisho ndetse y'abazarendo FARDC nkuko byuma bigaragara n'abagwanyi bo muri Twigwane ko umuhari witwaje ibigwanisho abanyamurenge ukorana n'umuhari M23. Mu gitondo cyo kwa kane uheze abasirikare benshi b'abarundi bari ku cyambu cyamboko ni mu murenge wa Tanganyika barabwiye abanyagihugu ko berekeje Ibijombo, agaciro k'ingenzi k'imisozi miremire, bagiye rero guhangana n'inyeshamba zaho. Inshingano zabo rero nkuko amakuru y'umutekano abitangaza no kubuza M23 gutera imbere yerekeza Ibijombo, Rurambo ndetse na Minembwe. Indi mitwe y'ingabo yaragaragaye muri Swima mu cyerekezo cya Gihamba ndetse n'ahitwa Kajembwe ni muri grupoma ya Bijombo, n'ubundi Ikirumba ahari ibirindiro bizwi cyane bya Twigwaneho. Abanyagihugu baratinya ko rero hashobora kubera indwano iremereye cyane vuba ngaha. Ingabo z'abarundi kandi zarasubiriye inyuma nyene by'agateganyo nyuma y'imirwano yarabereye irukezi. Biravuga ko zagaragaye ahitwa rero Mukera
ngo baba bari kuhategurira rero igitero ku birindiro bifitwe na Twirwaneho n'abafatanyabikorwa bayo muri Mirima. Undi muhari urimo rero kugerageza gufungura inzira werekeza Minembwe, agace kari rero nyine mu gihirahiro kinini cyane nk'uko bigaragara. Ibi bikorwa rero birabaye nyuma y'inama yo gufata ingamba yarabaye ku igenekerezo ya 14 Gicurasi 2025 muri Uvira, yarahuje abagaba bakuru b'igisirikare cy'u Burundi ndetse na Kongo nyine barabira hamwe uburyo bushasha bwo kongera guteguramo ingwano. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano bitangaza ngo iyi nama yaba yaranzuye kongera ubufatanye bw'ibihugu byombi mu gukumira M23 ndetse na Twirwaneho. Iyi mihari kandi yombi yitwaje ibirwanisho irashinzwa gushaka kwagura aho igenzura mugabe yifuza kugera muri Uvira, ndetse ngo bibaye ngombwa nyine bushika n'Ibujumbura, umugwa mukuru w'ubukungu bw'u Burundi, uherereye munsi y'ibirometero 30 uvuye ku mupaka. Ingabo z'abarundi zarabanje kurungikwa rero nyine mu burere bwa Uvira, Fizi ndetse na Mwega muri Kivu y'Amajyepfo muri 2022 zigiye kurwanya nyine inyeshyamba z'abarundi zo mu mitwe ya Red Tabara ndetse na FRN. Ariko inshingano zazo zagutse nyine vuba. Abasirikare b'abarundi baragera ku gihumbi, ubu barimo rero bagera ku 10,000 ubu nyine barimo gukorana n'igisirikare cya FARDC hamwe rero n'inyeshyamba z'abanyekongo zishyigikiye guverinoma nyine mu kurwanya umuhari M23. Inshingano zabo nshya rero ngo zirasa nkaho rero ari ukwangana na Twirwaneho, umuhari witwaje ibiganisho ugizwe n'abanyamurenge. Uyu muhari urashinzwe gukorana na M23 wongeye rero kubura ingwano mu mpera za 2021. ubu ngubu bakaba bariko baramaze kwigarurira uburere bugiye butandukanye, kwigarurira ibice byinshi, ndetse gushika uno mwanya benshi barakomeje kugira impungenge n'amakenga y'ibikomeza kugenda biragaragara. Ngaha mu Burundi rero nyine ingwano irakomeje kugenda iratera impungenge n'amakenga menshi cyane ku banyagihugu, aho benshi bariko baragaragaza ndetse bagaterwa impungenge n'ibi bikorwa biriko biragaragara, maze bagaca baremeza ndetse bakagaragaza ko iyi ngwano ishobora kuba yofata indi ntera, ndetse ingwano ishobora kuba yofata indi ntera mu buryo budasanzwe nk'uko bigaragara. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aratugeraho, canga amakuru akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya, akaba akomeza kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko umwanya n'umwanya, igihe icyo ari cyo cyose muri Kivu y'Amajyepfo ingwano ishobora kuba yogaruka, ingwano ishobora kuba yofata indi ntera. Aha kandi ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ndetse nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, abenshi bama bagaragaza ndetse bakerekana neza yuko umwanya n'umwanya, igihe icyo ari cyo cyose iyi ngwano ishobora kuba yoshika ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi biri mu bimwe rero mu bikomeje gutuma Variso Ndayishimiye ndetse n'ingabo ziwe nyine bama barakora byose bishoboka kugira barabira hamwe rero ingene bashobora gukomeza guhangana ndetse no kurinda cyane cyane imbibi zirahuza Burundi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye nk'uko byoma bigaragara. Amakuru yihuta cyane yama aratugeraho cange akomeza kugenda aratugera muri uno mwanya, nuko kugeza ubu ngubu ibikomeje kugaragara nga mu Burundi ari ibigendanye no gukomeza gukingira umutekano, mu gihe biboneka yuko umwanya n'umwanya intambara yama irasatira kandi bariko baritegura amatora y'abashinga amateka nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko byoma biratangazwa. Tugaruke no mu yandi makuru akomeje kugenda n'ubundi tugaruke no ku yandi makuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Hari amakuru akomeje kugenda aravugwa rero muri bino bihe rero by'imyamamazo y'amatora nga mu Burundi, aho benshi nyine bama bariko barabigarukaho cyangwa se bama baragira byinshi bavuga, bakamenyesha yuko ibikorwa bigendanye n'amatora byama bikomeza kugenda biraba bibi cyane, ndetse benshi bama bagaragaza bakerekana ko batewe impungenge n'ibiko birakogwa cyane cyane muri bino bihe, cyane cyane imbonerakure zirakomeje kugerageza guhungabanya ndetse no gutera ubwoba iyindi migambwe nk'uko byoma bigaragara. Mu gihe rero imigambwe yose nga mu Burundi ndetse n'inani ndetse n'abitoza ku giti cyabo bama bakomeza kugenda barerekana ndetse baranatanga bimwe rero nyine
nkuko bigaragara bimwe mu bikorwa ndetse n'imigabo n'imigambi yabo. Amakuru atugera muri uno mwanya arerekana ndetse akagaragaza neza yuko nga mu Burundi imbonerakure zo atariko bimeze, ahubwo zirakomeje kugenda zirabangamira abandi banyagihugu nkuko byoma bigaragara canke nkuko byoma bitangaza, nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Imbonerakure zirakomeza kugenda zigerageza kubangamira abanyagihugu mu gihe umugambwe uri ku butegetsi udashaka kuba ova ku butegetsi. Tugaruke kubigendanye n'imyamamazo iyo muri uyu mugambwe CNDD-FDD yarasabye abagumyabanga kwigenza runtungi ndetse no kwirinda agasotoro. Byavugiwe mu myamamazo y'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura nkuko byuma biboneka muri indwi turiko turasozera. N'umunyamabanga wo mugambwe nyine muri iyo ntara Alexandre Ngolagozi. Ibyo bikorwa rero byo kwiyamamaza mu mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura byitabwe n'abagumyabanga benshi nyine muri nondwi. Byarabandanyije muri komine Bukinanyana, muri zone ya kabiri, zone Ndora ndetse na zone Ndava. Muri iyo myamamazo y'amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine azoba kwigenekerezo rya 5 Ruheshi 2025, umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara yibukije abagumyabanga ko ibikorwa byo kwiyamamaza byatanguye, aca abahamagarira kwigisha ibijyanye n'ibyiza by'umugambwe CNDD-FDD kugira umugambwe utahukane intebe 23 zose z'abashinga amateka co kimwe n'abajenama b'amakomine. Yasabye abagumyabanga kandi kwigenza runtu ndetse no kwirinda agasotoro kugira ngo ikiringo c'amatora nigitosekaze imibano myiza y'abenegihugu haba muri zone Ndora co kimwe na zone Ndava. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura Alexandre Ngolagoze yarasabye abagumyabanga n'abandi bose bari bitabye iyo myamamazo kuzirikana ibyiza by'amahoro kuko atacyasubiza inyuma. Yarasabye rero guhunda amajwi rero menshi cyane ku mugambwe CNDD-FDD. Muri iyo myamamazo kandi yaramenyesheje abagumyabanga ko imigabo n'imigambi ya CNDD-FDD igiye rero gukomeza nyine ishira mu ngiro, harimo rero ugukomeza imico rero ndetse n'akaranga mutima by'abarundi ndetse no gukomeza amahoro n'umutekano ngo abarundi biteze imbere batekanye. Emery Landere Nyandwi, umunyamabanga ntunganya bisata ajerwe akaranga mutima mu mugambwe CNDD-FDD, nawe nyine yarasabye abagumyabanga kuzokwitaba amatora yimirije y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine, aho yasabye nyine kuzotumbereza igikumu mu kadirisha kari imbere y'ikimenyetso cy'inkona ari cyo nyine kiranga umugambwe CNDD-FDD, gutyo ngo bazobe rero batoye umugambwe uri ku butegetsi. Kugeza ubu rero ibikorwa by'imyamamazo ngaha mu Burundi birakomeje kugenda biraba, ariko kandi benshi baranenga inyifato ya CNDD-FDD, bakaba bariko barisabira yuko hogaragara akanovera keza cane cane nyine mu bagumyabanga umugambwe CNDD-FDD, ndetse bakama bagaragaza ko bahakwiye kwibonekezamo nyine akaranga mutima k'abarundi ibigendanye nyine no kutihanganirana mu bya politike. Bakaba bariko barabyamaganira kure. Mbashimire, twongeye kuberuka mu kanya turabiramwe andi makuru agezweho.